Bagenzi ba Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu, bakunzi banywanyi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs, ndabahaye ikaze, ndabaramukije, ndabaha ikaze ku kiganiro cacu co kuri uno munsi, aho tugiye kuraba ibiranga umurwi umwe muri ya mirwi munani y'amajambo agize ururimi rw'ikidagi. Muri iyo mirwi munani turamaze kubona itari mike. Twarabonye, twibukanije, twarabonye umurwi ujanye n'ico bita definita article, indefinita article, eka mbere na possessive article, na karorero muri ya mirwi umunani, umirwi y'amajambo agizwe ururimi rw'ikidagi. Umurwi wa mbere tumaze kuvuga, tumaze kubona hamwe, n'uwo werekeye article. N'umurwi werekeye article, aho twabonye itandikanizo hagati ya indefinita article, definita article na possessive article mu zindi kategori z'iyo article. Umurwi wundi kugira ngo mwibuke ndabashire mu vy'ukuri novuga dans le cadre, n'umurwi wundi ujanywe na nomen. Umurwi ujanywe na nomen, aho twabonye yuko iryo jambo rifise des formes variées, des formes différenciées, kandi zikitwara de manière différente iyo bariko barayikoresha. Nomen, aho twabonye yuko mu kidagi iryo jambo lomo ifise 3 genres grammaticaux zidasa, aho izindi usanga zifise une catégorie en genre, canke zibiri. Ururimi rw'ikidagi rufise 3 genres grammaticaux, arizo der, das na die. Uwundi murwi w'amajambo tumaze kubona ngaha n'umurwi ujanye na adverb. Adverb n'uwundi murwi novuga akarorero ka article, nomen na adverb. Ngiyi rero imirwi itandukanye igize ururimi rw'ikidagi. Nabivuze ndabibasubiriramwo, ni imirwi yose hamwe umunani. Rero turaza kugaruka mu kiganiro c'uno munsi ku murwi novuga wa kane. Mugabo kandi twari tumaze kuganira kuri ico kibazo. Tuza kwihweza turabira hamwe ikintu bashize mu murwi witwa verb. Verb ni rimwe, iyo ari abiri canke arenga ni verben. Verb muri singulier, verben muri pluriel. Iyo groupe de verbe rero turamaze kuyibona, twarayikoresheje, turayigarukako mugabo kugira ngo tubone, twige ubundi bwoko bw'iryo jambo. Irivuga, verb. Amavuga, verbe, verben au pluriel. Turabigarukako kugira ngo turabe ubundi bwoko, cane cane n'ingene mu by'ukuri bidasa n'ubundi bwoko twari tumaze kubona ngaha. Igihe twiga uwo murwi twarabonye ko uravye ukihweza ingene iryungane mu kidagi barihadikiriza, ingene rihindura forme,
bivanye n'ubwoko bw'iryo ryunga n'iryo rivuga, bikavana na la personne à laquelle iryo rivuga barihadikirije. Twarabonye yuko uwo murwi bawucamwo des sous-groupes. C'est un groupe de mots bita verben, mugabo baravye bakihweza ingene bazubaka, ingene bazikonjuga, twaragiye turabona ko hariho umugwi wa mbere twabonye n'umugwi w'uwo bita regelmäßige Verben. Nous sous-groupe du groupe des verbes. Regelmäßige Verben. Nayo ma Verben afise novuga un système presque programmé y'ingene ziba conjuguées. Un deuxième sous-groupe twabonye ni un groupe de verbes iyo uriko urayikonjuga itangura nk'izindi verbe zisanzwe avec personal pronom, ikiziranga au niveau de leur racine na la terminaison de endung à la fin. Mugabo tugeze à la deuxième personne et à la troisième personne du singulier, la forme de conjugaison tout d'un coup irahindura la forme. Mugabo wabandanya le système de conjugaison, il retrouve novuga la forme normale nk'izindi. Izi sous-groupe de verbes zitwara canke bakonjuga de cette manière bazita unregelmäßige. Unregelmäßige kubera urumva ce n'est pas si régulier que ça. Hariho igihinduka à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Deux sous-groupes donc twabonye, regelmäßige, unregelmäßige. Reka kumbure twibukanye ndabaha uburorero. Regelmäßige Verben. Kommen. Kommen. Iyo umuntu ava. Umuntu arakubaza ati uvahe? Ikibazo ni woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Iki kintu muracibutse. Ich komme, du kommst, sie kommt, mwumvise hari ikintu kigaruka cisubiriza, c'est la forme de la racine ou du radical du verbe. Kuko le verbe dans sa forme de l'infinitif yandikwa kommen. Kommen ni K-O-M-M na die Endung ariyo en. Comme K-O-M-M irisubiriza kuva à la première personne du singulier quasiment ugitangura kubaka la conjugaison gushika à la fin. Ico kimwe na lernen, kwiga, apprendre. Nico kimwe na studieren, studieren, kwiga naho nyene mugabo à un niveau universitaire. Ngubu uburorero mu bundi bwinshi bw'amaverbe qui construisent leur système de conjugaison de façon novuga régulière. Bazita rero izi regelmäßige Verben. Muravyibuka. Le deuxième sous-groupe ahejeje kubibutsa ni unregelmäßige. Unregelmäßige ni de manière pas régulière, irrégulièrement. Ehenamo. Fata akarorero ka sprechen. Fata akarorero ka essen. Mufata akarorero ka lesen. Sprechen, mwabonye, ce qui fonde finalement au niveau de la morphologie du mot, hari radical hakaba na endung. Sprechen ni
PR et CH. Endung EN. SN. SN. Et SS. La racine. Hakabana EN. Encore une fois, radical. Les N. Kusoma. Lire. Ni L et S. Rero dufashe ubwo burorero butatu mu bundi bwinshi ukagira un système de conjugaison nk'uko tuzizi, muraza kubona ko à un certain moment il y a changement de forme de ces verbes conjugués. Akarorero sprechen. Ich spreche, machibuka, la racine wabonye ni ya yindi nyene. La terminaison de cette forme conjuguée à la première personne du singulier ni ya yindi nyene, ni e. Aha umuntu abibonye ubwa mbere ashobora kuba e none ubu ndasaburi. Rindira gatoya. Fata la deuxième personne du singulier, du. Chanke ugire kuchufata la troisième, er, sie, chanke es. Du sprichst. Ich spreche, du sprichst. Du sprichst. Nukwibukanya kuko iki twarakibonye. Mwumvise ko hari i yaje ija mu kibanza ca et ce n'est plus du sprichst. Oya. La vraie forme de conjugaison du verbe sprechen, la deuxième personne du singulier, ni du sprich. Chokimne à la troisième. Et sie pas spricht, mais er, sie, es spricht. Murumva nungaha hariho la voyelle i yajisubirira la voyelle e que nous voyons, que nous connaissons à la forme de l'infinitif sprechen et kambere même à la deuxième personne du singulier, du même verbe conjugué. Mugabo bandanije la première personne du pluriel ni via. Via sprechen, vous revenez pratiquement à la forme d'origine. Via sprechen. Murumvise mu murwi w'amaverbe amavuga mu kidagi bafatiye ku kuntu uwo verbe se conjugue baragira des sous-groupes. Règle mesigeni zazindi bahindura tout simplement la terminaison personnel pronom. Une règle mesigeni s'hindura tout simplement légèrement la forme à deux personnes limitées, à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Sigaye, c'est presque le même schéma. Un troisième sous-groupe du groupe de verbes twabonye nizo bita Hilfsverben. Hilfsverben, le verbe helfen ni aider et le substantif dérivé de ce verbe ni hilf. Donc Hilfsverben nous kuvuga iryo jambo, iyo verbe qui vient en réalité donner un coup de main, aider d'autres verbes à être formulés ou à être formés dans les différentes formes ou temps de conjugaison. Nizibiri nazo. Tumaze kubona kuko la langue en connaît davantage. Mugabo, izo tumaze kubona yari sein, être na haben. Nivyo, mwibuka leur système de conjugaison, il s'agit incontestablement de forme irrégulière. Le verbe sein yo muravyibuka, c'est pratiquement sur toute la ligne des personnes de conjugaison. Le verbe s'appelle sein, s'écrit S-E-I-N, et se conjugue ich bin, du bist, er, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Muribuka yuko utayizi iyo forme de conjugaison ntiwupfa
waributse canke umenye yuko c'est un mot, un verbe, mais conjugué dans un temps bien donné. L'autre verbe auxiliaire vyopfuma au niveau du changement de forme. Mugabo nayo ni ibuka. Le verbe s'appelle haben. H-A-B-E-N. H-A-B-E-N. Système yayo ni ich habe. Yoyo vyopfuma nabivuze umviriza namwe. Haben. Hab. La racine. Le radical. Et puis en qui est la terminaison de ce verbe dans sa forme de l'infinitif. Et qu'est-ce que nous avons? Ich habe. Ich habe. La deuxième personne rero niho bitangura rero koko kuba ibindi. La forme de conjugaison de ce verbe ni du hast. Du hast. Cyandikwa gute? H-A-S-T. Mu by'ukuri umuntu yari gushobora avuga ati du habst. Oya, ni du hast. B yagiye. La troisième personne du singulier ni umuntu yari kwitega yuko iba es habt. Oya, suko ni es hat. Non ngaha urarondera la consonne B, il est belle et bien visible à la forme de l'infinitif nta yiriho. Es hat. Rero izo nizo les deux verbes tumaze kubona, je dis bien tumaze kubona, bita hilfsverb. Kwari ukwibukanya ko tugiye kuganira kuri uno munsi ku kintu kijanywe na la structure grammaticale bita verbe canke verbe. Umurwi umwe muri ya mirwi munani igize ururimi rw'ikidagi. Twibukanye les principales composantes de la forme de verbe. Les principales composantes du verbe dufatiye ku burorero ku byo tumaze kubona kandi kugira ngo bidufashe kumva neza bitoroshe ibyo tugiye kuganira ni twibukanye. Twavuze le verbe kommen. Kommen cyandikwa gutya. Twabonye ikindi cyitwa lernen. Ngiyi umurwi mu zindi nyinshi za verbe au système novuga régulier de conjugaison. L'autre sous-groupe twavuze sprechen, twavuze essen, twavuze lesen, na les deux verbes twize bita les verbes auxiliaires Hilfsverben. Ndasigarutse ko ndazandika kugira ngo ndabakebure. Ndabibutsa hanini ikintu kijanywe na les aspects morphologiques de ces mots, de ces verbes. Ngira icyo mubona coco mwabonye en se répète pour le cas du premier groupe ou sous-groupe, comme vous souhaitez, de verbes. Kommen, lernen, studieren. Nous retrouvons le même phénomène dans le deuxième groupe de verbes. Sprechen, essen, lesen. Turabe neza. Mbere hari inyuma haben, un des deux verbes twabonye bita Hilfsverb. Duce turaba sein. Rapidement rappeler
kommen ni provenir de, Iumunhava. Lernen, c'est apprendre. Studieren, c'est étudier. Étudier. Sprechen, c'est parler. Io arururimi. Essen, c'est manger. Lesen, c'est lire. Sein, c'est être. Haben, ni avoir. Girango, si on fait vite le tour de ces quelques, vraiment très peu, ce très petit éventail de verbes, murabona yuko hari en qui se répètent pratiquement à la fin de la forme de ces verbes. Arichonagituma. Une des caractéristiques de cette catégorie, de ce grand groupe de mots en allemand, les verbes se caractérisent de cette manière. C'est ce genre de mots qui se terminent en s'écrivant par N. C'est ce groupe de mots qui, du point de vue de leur morphologie, de leur forme morphologique, se caractérisent de cette manière. Ils se terminent par N, Chanke et N bivagne, kuko hariho quelques rares verbes, nge mugabo ziriho, zitagira e, mugabo N nibura, akarariro ngaha a ni zain. Hariho donc quelques verbes au niveau de leur forme, zihezwana N gusa au lieu de EN. Icho kintu qui vient et qui revient, qui se répète à la fin, bita terminaison. Reka tuvyite mu kidagi ni endungu. Endungu. Endungu ivuye muri ende, das Ende, la fin. Endungu, sur le plan grammatical, bayita endungu. Endungu, c'est cette partie intégrante de ce mot, qui est le verbe qui caractérise finalement la forme d'un mot, en l'occurrence la forme d'un verbe. Et N, bandika, et entre parenthèses, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques verbes, quelques mots, quelques verbes qui ne connaissent pas cette voyelle E. Mais ils se terminent par EN. Toujours, nous nous intéressons du point de vue de la forme, du point de vue de la morphologie. Hari ikigice gihereza qui fait partie intégrante y'ijambo. Hari ikindi ngaha. Hari ikindi ngaha cyitwa comme. Hariko iki kindi cyitwa lernen. Na studieren, sprechen, essen, lesen. Sei, na hab. Gushika rero uno munsi twari twamenyereye, twari twize, nous nous sommes particulièrement intéressés à nos oui dans le cadre de cette catégorie de mots bita verben, dufatiye kuri le système de conjugaison twarabonye yuko hari ibice bibiri, ibice interdépendant, ni ukuvuga l'une fait partie de l'autre. Isigura mu yandi majambo, comme sans et in ne signifie absolument rien. Comme et common, igihe iki kintu kiri kumwe n'iki, même chose que lernen. Et ceci est vrai pour tous les mots qu'on appelle les verbes. Iki bachita Stamm. Bachita Stamm. C'est la racine, le radical. C'est cette partie principalement et de manière générale
pour la plupart de ces verbes, c'est cette partie sur laquelle on se fonde en fait pour donner forme à ces verbes quand vous les conjuguez. Je précise bien, quand vous les conjuguez dans le temps présent, indicatif du présent. Schlamm. Selon alors que la forme reste maintenue de la première personne du singulier à la troisième personne du pluriel, on va appeler ioverbe, on va appeler ça régulier. Nirivuga régulier de par son système de construire sans conjugaison. Mukabo turabizi yuko zose atari uko zitwara. Uburorero buri ngaha, sprechen. Twabonye yuko à la deuxième, troisième, hariho une légère modification de la forme. Rien que à ces deux personnes de conjugaison. Du, na, sie, es. Cyo kimwe n'izi za sein, haben. Noneho turetse yuko ziri mu murwi un peu à part. Si de façon rigoureuse vous observez la forme de conjugaison, izi deux verbes très rapidement murashobora kuzishira muri uyu murwi wa kabiri kuko na zone zirahindura forme. La différence ni iyihe? Nuko nk'uko izi twabyize twabibonye ubu tubizi, nuko izi izihindura la forme. La forme se modifie tout simplement rien que à la deuxième personne du singulier et rien qu'à la troisième personne du singulier. Alors que sein, haben, nabibibukije tugitangura ikiganiro, c'est pratiquement sur toute la ligne. Arico gituma rero bazisize mu murwi à part. Kira noneho zirafise une toute autre fonction grammaticale. Et ceci milite en faveur du fait yuko bazisize mu murwi wazo. Rero, si je peux reprendre de façon vraiment très ramassée, twari tumaze ego kwiga ikintu kijanye na irivuga en verbe, turabona ingene irivuga mu kidagi canke amavuga mu kidagi baya conjuga, bayahadikiriza dans les différentes. Tuca turaba, tuzitegereje neza, turabona kandi ko hariho ubudasa. Nous sommes intéressés sur une forme novuga de verbe. Une forme de verbe qui fait en soi une catégorie qui se caractérise ou qui est caractérisée au niveau de la forme par deux parties. Hari la racine de ce mot, hari di endongo. Mugabo rero hariho ubundi bwoko bwa verbe mu kidagi. Hari ubundi bwoko bufise une autre caractéristique, surtout sur le plan de la morphologie. Reka rero kwari ukukwibukanya ku bijanye n'ibyo twabonye gushika ngaha, aho twabonye yuko le verbe comme catégorie de mots en allemand ishobora kwikomporta, ishobora gukoreshwa de manière différente. Reka rero mu kiganiro gikurikira tuzokwijira mu ido n'ido, twihweze turabe twige dufate ingene ubwo bundi bwoko tuzobona bukora, cyane cyane ingene budasa canke bisa n'ayandi maverbe. Ego reka duhereze dutandukanize ngaha akuru no munsi, ikiganiro cacu kuno munsi tuyigejeje ngaha duhana isango ku ndwiza n'agahwari. Kazoza FM, be your own boss.